Imana y'urukundo, Imana itwitwararitse, Imana ihuza abantu. Turagushimiye kubw'umuryango wa Saminaneri kuyu mugoroba uduteye iteka ukaturonsa abashitsi nk'aba. Mana izina ryawe nirishigwe hejuru. Uhoraho uri mu ijuru turagutumiye muri ruro bibera ngaha, umwanya tumara ngaha, ndasabye ngo mwe muyera atugenderere atugirire neza. Ariko nikibuze ko mugwa mugira morale, twafise amasera atandukanye, turaza gutamba, turaza turanywa, turafungura hamwe n'ivyo mutanyeretse ko mufise inyota akaraho bariko barambwira hava bongera kuri bibazanye, ndababwira yo barakarekezayo. Murakoze cyane. Amashimbeshi cyane. Wow. Atari wa muza mumenye ni DODO. Dutangaje kandi bimeze neza. Mama we. Wow. Tutuntu twatugoye muga twatumenyera pole pole. Muri mu rugo kwa Sami hamwe na Neri, muga kandi Neri bavukana n'umuvukanya wacu hajya. Rero twabaye ikaze bwa mbere mugabo nivyo nyene urubanza ni ari bwashiki. Mugabo muri rusange canye muri make turabaye ikaze mu rugo rwa Mutama Sami niyite Mutaba. Murabe ikaze cyane. Ndizera ko tutuntu tumwe turirabura turi ku meza, turi dusanave, tundi kuryohera bari kufata bijanye na couleur kunda cyane bijanye n'ikirimu. Munywe mutamena umukenke, mutavana umukenke. Ibintu biruzuye. Dodo yaratubwiye ati mubitegure neza nta ngorane. Rero nta kibazo muri make. Nibaza ko ijambo nyamukuru ry'uno munsi rifise n'urubanza. Turamuhaye ikaze nawe nyene naho ari iwabo mugabo turamuhaye ikaze. Ibisigaye byose ingira bari kumwe na MC baza kubitegura nta kibazo, nta kintu na kimwe bimiriwe, nta kintu na kimwe mwimiriwe mwese. Karibu cyane. Tugira amahoro n'isabukuru ryiza kuri Dodo Fashion. Kuri uno mugoroba mu rugo rw'umushinga ntahe Sami tugorobeje dufise umunezero w'isabukuru nziza, umunezero wo kwakira abashitsi batugendeye kandi n'abashitsi twahamagaye. Rero mwese mwiyumve neza, mwumve muguwe neza, mwumve ko muri muhira. Abenshi murabizi ko ngaha ari muhira, nta nkeka. Aha ni mu rugo, aha ni mu bavyeyi badukunda, mu bagenzi badukunda. Rero namwe mwumve muguwe neza, mwicare muruhuke, ndazi mwarushe. Muruhuke mugubwe neza. Rero
sindabicisha amajambo. Ijambo nyamukuru ni ryo kubashimira kuba narabateye akamo mukaba mwatwitavye. Nukuri nta numwe nabwiye ataje. Ndashimiye na camamare sinari ndabizi ko aza ariko yantaye iteka arahashika. Ndashimye ubundi muntu ntari suri ko aza nikijaja muga yaje nawe nyene Imana imuhezagire kubona yashitse hano. Rero hari ijambo Edison yabajije ngo umuntu ngo ari iruhande yanje, ubu n'umuntu yagiye arandinda guhera mu gatondo agenda aracunga umutekano wanje kumeze neza gushika uno mwanya yagumye arankurikirana. Rero nawe reka ndamuhe umwanya agende yicara aruhuke. Ubu nashitse mu rugo n'amahoro. Burya umuntu ari hakivuka abakeneye umuntu aguma araba hirya no hino ko atakibazo gihari ko yanyoye amata yamerewe neza. Ego rero ndamuhaye umwanya nawe agende yiruhukire. Yakoze kubana nanje. None ko Dodo afise abagenzi benshi, ko afise abantu benshi tubazi tukaba tutababona, ngira ntanga umuco gatoya. Abantu bicaye muri bino bibanza vy'iteka mubona n'abantu twakinanye filme, n'abantu bakinye muri timo yanje, ariko abenshi nabakinye muri Sabonnez KUKI BIBA. Rero twaramaranye umwanya munini. Ubu mwaka novuga yuko umwanya munini nawo maranye nabo. Abo bose mubona hano ntandwi yahera tutabonanye nka rimwe canke kabiri. Urumva n'abantu narose amahirwe yo kubana nabo umwanya munini. Rero icyo nobabwira nuko bokwicara bakagubwa neza bagahimbaza isabukuru nziza yanje. Ijambo rindi harababajije imyaka mfise mfise imyaka 30. Ivyo rero nivyo gushima Imana. Hari abantu benshi bahora bavuga ngo uko umwaka uhera burya imisi yawe yo kubaho ibiri kirarangira, ariko jewe ndashima Imana kuko umwaka uheze haba hariho ivyo naciyemwo vyarenganye kandi nkaca nibuka ko nkiriho. Uyu mwaka wo wabaye special, bamwe barabizi. Imana yaranjabukije. Numva mfise vyinshi vyo gushima kuko nawubonye mw'Imana ukundi. Nawubonye mw'Imana ukundi kuko naragize accident, Imana iranzigama, iranzitirira. Vy'ukuri numva uko nari nifuza ko bigenda siko vyagenza ahubwo, ariko Imana yo mwijuru irabizi umutima wanje ukuntu umerewe, urazi n'agaciro ndayiha iyo nibutse iyo navuye. Rero mugubwe neza, mumererwe neza, muryoherwe, ntihagire unyoterwa, kagahera muvuge babongere. Mu rugo kwa Mutamasami ibintu birahari. Murakoze. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Dodo. Happy birthday to you. Katigeke tuye. Katigeke tuye. Katigeke tuye, Dodo. Katigeke tuye. Isabukuru nziza, isabukuru nziza, Dodo. Isabukuru nziza. Amashyi menshi cyane. Yinjiye, let's go.
ruhande yuko aririmba akina amafilme aranambika abantu ibintu bikagenda neza. Kijaja yakoze gato aratsindagira ntacisha kurabona ko yabananiye parce que mwakubise meze neza ubize ko kameramani na fotografi kujya mu nyuma aho nyine twatashe kubera tuko turajya muri Jenio habi abashimye kuba mwahevye ibyanyu mukaza ngaho kugira munshigikire. Rero hari abantu babonye utuntu bita udukado, hari abantu bamwe bamwe numva ashaka gushimira byagutse ntabivuze mu majambo gusa, numva nobaha n'udusouvenir kugira ikindi gihe bazoze baravyibuka ko hariho ikintu bankoreye kandi nanje naho konesheje ico bankoreye. Donc bazogume bibuka ko hari ikintu bankoreye nanje kandi nacibutse. Abantu bambesha gushimira, nshaka gushimira umuryango twagendeye muri runo rugo, famille Sami, bankundire mu cubahiro cabo, bavyaguruke bashike hano imbere. Amasimeji cyane Fatanye urugendo barabibonye. Ntibiba byoroshe iyo muri tournage mukaja gukinira mu rugo rw'umuntu, hari aho tugenda tugakina iseni imwe bagaca batwirukana. Ivyo byaratubayeko, ariko muri runo rugo twarisanzuye, turamaze ikiringo cy'umwaka wose turiko turakorera muri runo rugo. Rero twahagize nko muhira, hari ikintu bahora bankorera nibaza ko batazi ko mbona ndakibona canke mbona ndaciyumvirako. Imisi yose tuja muri tournage mu mpotele ndabivuge ndavuga tukira ibiti ndabibivugira, ariko umutima warabibonye kandi uravyibuka. Hari ikintu kimwe bahora bankora kikaca kimpunmuza. Imisi yose iyo tuja muri tournage, madamu nubwo yoba yagiye ku kazi, kenshi ahora nshaka ngo mpatere ngo niza ngo umukozi ngo ico tuvugana. Je simenye ivyo ari vyo, kumbagira mubwire teka ivyo kurya vyinshi kugira ubagaburire. Bigace bintera stress n'umuco umenga turiko turagorana, kandi muga tugasanga turi oblige yo kubandanya tuza. Rero ndabashimira cyane. Rero ntumuzi ikindi kintu gihora kidushikira, iyo tugize chance tugasanga serugo nawe ni hari nako turenza kaca katuvurira. Murumva ko ivyo nayo nagendeye mu mazu atandukanye, nakiniye mu mazu atandukanye, ariko ivyo nabonye muri runo rugo, hambavu y'ubucuti dufitaniye, hambavu y'urugendo turi kumwe jewe nabo, nukuri nababonyemo ubundi muntu. Nibaza ko abantu turiko turakorana filme nabo nyene barabizi, kuko kenshi tuba tugenda turabavuga urusaku bakabagenda barambwira ukuntu aba bantu ari abantu beza. Rero nukuri turabashimiye cyane, twebwe tubifuriza kuguma mwubaka amazu meza, n'izirenze izi turazibifuriza, tuzokome turonka dukinira twisanzuye. Turacari mu rugendo kuko filme namba ndiko ndayikora uno munsi sindaheza, ahubwo niho nkangura ndacari umushinga. Rero nukuri narabibonye ukuntu mwatwitayeho, ukuntu mwatwitwararitse. Uri ku kazi waratelefona ukabaza tumumerewe neza, cyangwa akatwandikira message, jewe nkaguma ndi stress nkimva ati none gabasha n'ubu tuzosubirayo, nkumva ndarushe nibutse ubuno ndiko ndabagora. Rero by'ukuri shaka ndabohe akantu ndakita ngo nagasouvenir, nubwo azoba ari mwibarabara cyangwa nubwo azoba atashe, azokoma akabona yibaza nakana nahawe na dodo, kuko naramugiriye neza, kuko yarangiriye neza. Narisanzuye mu rugo rwiwe, narigiye mu nzu yiwe nifata nk'umuvukanyi wiwe. Rero nukuri Imana ibahezagi, reka donere ku mushinga ntahe azokoma akatwibukira.
ngo umugore n'umugabo ngo bacaba umwe ariko jewe hagati yanje nabo umwe wese namufashe ukwiye reka bose ndabashimiye kugira umwe wese hazoba azokomeye yibuka ati aha ari kubera dodo amashimwe cyane umuntu bita Grace ankundira haguruke nawe ndamukunda cyane abantu benshi bamuzi ko ari inkozi y'ikibi muri filime bazi ko ari umwana mubi akenshi agenda gushyira kuri stati bakavuga ngo iyo ndamwanka abantu benshi barambwira ngo baramwanka ariko nkagerageza kubasigurira ko ari umwana mwiza cyane kandi ndamukunda rero ni ukuri nawe ndamushimira cyane uno munsi namba turi hano uno munsi namba filime yanje yaraduze yabishizemo uruhare yarara ataryamye yiyumvira ati mbega ejo tuzobikora gute mbega ejo tuzoja kwandika filime mbega ejo bipanze gute agaheba ibyiwe byose akanyitangira kandi atanyuku ariko arahiga iwanje rero nawe ndamushimira cyane ngenda mwaka kato gatoye ariko azokambe yibuka yuko yagahawe n'umuntu yagiriye neza arakora ibyanje kandi ntamuhenze kandi akabikora umutima mwiza Haleluya Aroma ya yure kuri aranyubaha sinonka amajambo ndamuvuga ko akwiye ni wa muntu ibintu byanje iyo abonye ko ari ikintu gire cyononekare aca yikebukanye akampamagara tukagenda ahantu turi babiri akambwira ati burya ibintu byagoranye tubikora uko kandi akabibwira kandi no nkabyumva hari ikintu bigeze kunkorera mu minsi iheze nariko ndava isafari nari muri bisi narakorera umusozi nari baranyandikiye barambwira ati none ko umwanya waduheranye kandi KUKI BIBA season ya gatatu turayandika reka tugende twebwe tube turayandika nashitse ngaha nsanga baraheje kuyandika numva ndarengewe numva ndabuze amajambo nkoresha umunsi wanje wa anniversaire wari umunsi nari numva noryoherwa nogirane mugabo sinarose umwanya wo kuryohera ariko hari nzabona abanyandikiye message na Grace ngo burya twebwe ngo tugiye kwandika ngo kugira ngo duheze hama dutangure tunaje rero nukuri ibikorwa byanje babishira mu minwe yabo bakumva ko ari ibyabo bakumva babikoze babikunze rero vraiment Imana iguhurisha amen urugishiro kinini umwanya wose uzokenera haba mu bibazo haba umunezero ndahari ubwawe nabonye ko abana barakidube barababeshe niwe mwana wa mbere wa Bobo Mare yitwara neza haleluya Grande TV nguru umuntu w'umugabo ni mama komera none Yusufu ne bavuye undi muntu ngirashimire ni Ornella umuntu wese nzamushimira ndafite akajambo kamwe cyangwa tubiri ndamuvuga abashimire hari ikintu kimwe yakoze ntazi ko ndacibuka twarigeze kumukina muri Partage akwaje mutoya wiwe kandi yari mu bihe bitamworoheye arembye cyane mu bitaro yataye umutwe uyu nyene kuko n'umwana w'imfura mu muryango ariko nticyabujije yuko afata taxi aradusanga aho turi arakina kandi akina neza atekanye amasubira kwibuka ibibazo avuyemo ari uko ahejeje icyo kimwe cyonyine cyaratumye yibuka ko wangiriye neza warakoze kwitwara ibyaje kandi n'uno munsi ndacyagukeneye ariko kimwe muri byinshi ndacyacibuka
Imana imuhe Amen. Amen. Ndagushimira cyane ababwiye ko umuntu wese ndafite akajambo kamwe nabitse mu mutima wanjye ngo yitwishyira nkureza petero nawe hari ikintu yigeze gukora kirankora ku mutima aheruka kwibaruka murazi umwana we ko araryoha ubwo ntiyigeze asiba muri tournage ahubwo hari ikintu kimwe yakoze madamu yari mu bitaro agwaje umwana turagira n'ubwo batikumbure ejo ntituzoja muri tournage kubera umukameramani afise ikibazo ahubwo yadutanze kuri tele rero n'ukuri ndamushimira cyane nawe ukuntu yitwararika ibyanje uno munsi namba KUKI BIBA mubona igeze aho igeze abifisemo uruhare uno munsi KUKI BIBA iraryoshe isa neza abantu barayikunda araratiranye kubera jewe akirirwa karuhutse kubera jewe cy'ukuri ndagushimira cyane uri umukameramani mwiza yitari ibyanje ni benshi ukorera ni benshi ukamera ni benshi baguhamagara ariko hariho iminsi ikabanduka ndamubwiye ati ingo azaragaruka ni ukuri n'umwana mwiza rero byinshi genda ndamubona hamwe hariho ko bimwe biba ku mutima wacu rero umwanya wo kubivuga n'uyu ndamushimiye Kweli ni Yoneri ni umwana mwiza cyane nawe kuko nta gihe na kimwe ndamuhamagara ngo areke kungamurukira ni umupapa w'abana ni umupapa yari afite motive nyinshi zo kumbarira ariko nta munsi n'umwe nigera ndamukenera ngo areke kuza nubwo twabona bikenewe turi kuri tele turamuhamagara kandi akanyaruka rero aba ari umwanya mwiza wo kujya kurondera ubuzima ariko arabanza akampa wa mwanya kandi atanyurwa aje guhiga iwanje rero by'ukuri nawe ndamushimira cyane warakoze kwitangira ibyanje Imana iguhezagire undi muntu ushaka gushimira umuntu bita Joaquin Yusufu ndamushimira cyane hari igihe duhora dusanga tumukeneye kandi ari ruguru kuko ni umupapa w'abana afise urugo umubone kandi ukamuvuze ruguru n'abana bari hejuru cyane hariho umunsi umwe nigeze kumukenera yaduze ariko yaremeye arabyuka ijoro aramanuka arabyuka impande y'umugore araza aje mu byanje kandi binatanye ubwo bimuha rero by'ukuri ni ukuri naratomboye kubona afise abantu nk'abo ni iby'igikundi kandi sinifuza kubarekura ahubwo nzobagumya mpaka rero ndagushimiye cyane warakoze kwitangira ibyanje n'ubu nzomukomeza Yusufu Abdulaziz Yusufu ari imbere no mubona gose sana undi mushimira umuntu bita Hashlinish
Kashi nawe umukobwa akundana cyane n'umuntu nakunda kugora arakunda gukina umupira arakunda gukina ibintu bya volley ni fashion basket ni volleyball rero arabikunda kandi kumbure arabona ko hari icyo abibona rero ni kenshi nakunda kumuhamagara afise iyo porogaramu akayisibya akabiheba kubera uyu nawe ndamushimira cyane kuko ni umukinnyi mushasha ariko abikinnye neza abikina abikunda abikina abyiyumvamo urabona ko aricyo gituma nanje ashikiye mu makati rero ndamuhaye ikaze umugwi wacu umve wisanzuye umve turabavukanye hambavu ya filime turafise ubundi bucuti dufitaniye jewe na timu yanje turafise ubundi bucuti dushaka gushikako rero ntidumuzwa na filime gusa turabavukanye turabagenzi niyo mpamvu tutifuza ko hari umuntu n'umwe muri twebwe yogira ikibazo tugishoboye ngo tureke kugikemura cyari ikibazo waba umunezero twebwe byose bibyaje rero nawe ndamushimiye kandi mboneyeho n'akaryo ko kumuha ikaze ni muri kuki tuvugana n'umutambiko yandikisha kwa etisi wapi natiko hari undi muntu ushimira nubwo atari hano kado yiwe irahari umushingantahe Abel Abel ntiyabonetse hano hari abapfa biyumvira ati none ko Abel adahari habaye iki hari abapfa biyumvira ibintu byinshi Abel ntari mu gihugu cy'Uburundi Abel ari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ari mu bikorwa rero by'ukuri nawe kado yiwe irahari aho azozira nzoyibishikiriza n'ijambo narivugira hano ryiwe nzorimubarira murakoze umuntu ushimira ni imfura yanje imfura nabyaye ubandanye ariko by'ukuri uno mwanya ntawo uhari ku mpamvu zitatuvuyeko ntiyabaye kumwe natwe ariko nawe kado yiwe hari kugira tumwereke yuko aryoherwe tumuhe kado azobandanye yumva afise amapohaje yo kubandanya akora ibikorwa bya mama kuko arabikunda aho arambwira ngo mama ngo je ndabikunda ngo uzoze urandika nkina hari igihe mpora numva umenga ndagize agahinda hari amafilime hari amasena ahora akina akayakina beje yirukanye kuko mba ndiko ndarira birananira kwakira ariko akabikora aryohewe akabikora bifunze kandi akabikora atabura ko ariko arakina atari ibintu ari bimurimo rero nawe ndamushimira cyane undi muntu ushimira ni umuntu twita umufana wacu turashimira famiye Sergo Bread umushinga nawe ntari hano ariko umugambi yasize wacu umufana yubahwe umufana akabura neza umufana abafana bubahwe Soni yitwa Neri turitiranwa yitwa nde mu gihugu cya Amerika azoduha none ndababaza mwiteguye kumwakira nk'umufana wacu rero nitumwakira asa ni famiye inkunda cyane ni famiye imba hafi muri byinshi n'abantu baseruka rukanje n'abantu basengera kenshi n'umusigira anniversaire niwe muntu wa mbere yatanguye kumpamagara araja kumisharika ahantu heza aribuka ko nagize anniversaire rero nabo ndabashimiye n'umushingantahe wiwe nawe yaranterura yifuriza isabukuru nziza turamushimiye cyane
aka kantu uzokwame wibuka ko wagahawe nanje nzokwibuka ko wagahawe n'abantu bakunda uzombwirire mutamame ya pareyi amatwi yanyu hari andi mafamiye nshaka gushimira hari hano ariko nibaza ko ijambo ndiko ndavuga iyo bari biraza kubashikira ndashimiye by'umwihariko famiye nzoyihaya jamani bari mu gihugu cya Swede ndabashimira cyane uno munsi namba KUKI BIBA iriko iragera igeze barashize mu kuboko baragize icyo bakora baratwitangiye baratubaye hafi nukuri turabashimira cyane Imana ibahezagire dushobora kuba tutarose amajambo akwiye yo kubashimira ariko umwanya wanje wo kubashimira urihe ndabashimiye byimva mutima aho mwaguye Imana impongere zishuri igihumbi mbere n'izirenze igihumbi izishireko amaboko yanyu ntazegera buri byatanga mwarakoze kandi none munsi turacabakeneye mukomeze kutubera ababyeyi beza mukomeze mube hamwe natwe mukomeze kutwitwararika kandi mukomeze kutubera ijisho ryiza murakoze ndashimira famiye yanjye iri mu gihugu cya Amerika nabo barakoze cyane hari icyo bakoze umutima wanjye ntiwabyibagiye ndashaka uno munsi mukomeze kuba kumwe nanje mukomeze kubana nanje mu bikorwa byanje kandi murushirizeho kusengera kuko byose tubikesha amavi rero ikintu cyose jewe mbarambwira abantu ndabwira ati jewe ikintu uzomfasha sponsor ya mbere uzopfuka mufatiriza dusengere hama ibikorwa tubikore hama biryohe abantu babikunde bibigishe umwe wese aronkemo message yiwe undi muntu nshimira cyane n'umukaba kumwe nanje kuri Imana y'ukuri baheza yiki ntacyo gusenda baha ariko ako kantu gato nyene nabahaye n'ubwo umutima muzokana n'ibiti uko biri kose hari icyo dodo yampaye aho uzobona bose ubuke icyatumye ndakavuga uze buke rya jambo nakubariye nibaza ko umwe wese mu muhangado yiwe ndafite ijambo rimwe cya kabiri nakubariye hari abavuga ati dore twuko ataduhaye abo ntahaye mwihangane iyi ni intango ibiri imbere birahinda niyo mwihangane namwe muzoba ikindi gihe ariko uno munsi rero bashaka gushimira abantu twakoranye filme twise KUKI BIBA nukuri baritanze rwose barampaye umwanya wabo ndibuka ko hari igihe ntariko ndakina nagenda mu tundi dukose murazi ko uno mujura ngoye kubamo hari igihe ugenda mwibi ukagenda muri biriya nubwo ntaba mpari barakina kandi bagakina baryohewe bagakina bamerewe neza bakumva ko bafite amahoro muri bo ndibuka nagize accident ubwo nyene bakingonga nagumye nduruvuga ngo ndakuwe sizoja muri tournage abo twari kumwe barangira jewe batango wayitse gize accident ikintu ca mbere nibutse ko ntazoja muri tournage bukeye abantu baranuka muganga aratwengara hweye ariko ndashimira Imana kuko tournage ntiyazivye yarakozwe barakina ibikorwa tegereje gukina rero icyo cyanyeretse yuko ejo canke ejo ubwo ntazoba ndahari ibikorwa vyanje ntibizohagarara ahubwo bizobandanya bitera imbere rero mukomeze kuryoherwa mukomeze kumererwa neza abashaka kuryama turasasa turyame aha ni muhira murabizi ariko n'abashaka gutaha turaza kubaherekeza bagende ariko twe twifuza ko mukomana nawe rero amajambo yanje nawe murakoze namwe amen.
ashimwe Yesu ashimwe kandi nashimwe cyane turashimye natwe Imana ubona yaratuje na Dodo mu gihigwi. Dodo tuzinanye kuva kera kubera tuvuka hamwe twarakuranye gushika kuno saa turacara abagenzi. Twebwe natwe twarinjiriye ati Dodo ko amaze kugira amafilime menshi cyangwa ko amaze kugira anniversaire menshi kubera iki yatoye kugira anniversaire mu muryango wa Sami. Twumva natwe biratunezereye ngena dutoye muri benshi turavuga ati natwe ntibyokwijana. Dodo warakoze kuduhitamo turazi wakiri mu mazu menshi kandi meza kandi naho ntiturazi ngo baba bapakiye neza ariko kuba wagihisemo kugira urubanza rwawe rurimo abantu bahambaye nkawe bibere mu rugo rwacu natwe turabigushimira. Impamvu rero tuba tumwe n'akaganuke natwe Dodo n'umugenzi w'umwana wacu mwamubonye ko yaciye ati kuva Dodo yatanguye gukinira filime ngaha umwana arashobora kwaduka akarira ati nshaka Dodo kandi nibigera kure biba ngombwa ko tumutelefona bakagira video call. Rero umuntu aradukundiye amaraso yacu urumva ko biba bikomeye. Hagati aho jewe ino filime kuva batanguye kuza kugira mu rugo rwanje nanje narayakurira umunsi mpuye na Grace turatwenga tukaramukanya bahogera n'abandi hariya nabo baciye babishura barakoze batweremisha mu rugo nisho bavuga twebwe hari ibyo twari twibuka n'ibyo twahinguka kuko n'ubutazi wowe nikorera Yesu umuntu yatumbereye urugo rwawe kandi turi abakristo. None turi abakristo si urukundo ruturanga rero n'ukuri turabakunda natwe kandi nibaza ko nubwo filime yohera ubucuti tuzobandanya. Ejo mukagira imanza muradutumira tuzobita. Dodo turagushimiye nije mpagurutse kuvuga kubera umutware yampaye uburenganzira kubera yamenye Dodo Partage. Dodo wakire rero kano kaganuke natwe nako twaguteguriye Diana yaguze avuga ati uyu Dodo turavuga ati rero nitwenda wakoze kuduhitamo. Isaac TV.